tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunanda ugira uza aho nyene. Umvise Imana. Haleluya. Nyakira ndashaka ikimazi muri kino gihe. Ndagomba kuba ikimazi muri kiya kibanza. Ndagomba kuba ikimazi mu gihe canje. Ndagomba kuba ikimazi mu muryango wanje. Uwo muryango wawe uzohoramwo. Ngaho uwo mwanya urimwo. Iki gihe cyo kwisi nikizohoraho. Iyi myaka ubayeho ngaho kuri ino si nuzoyihoraho ibihe byose. Ariyo kwisi nuzohora igihe cyose. Biva ngo maze Dawidi arasinzira, arapfa, hama arabora. Igihe cyo kiba kiraheze. Reka ndabasomere. Yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivy'Imana igomba, arasinzira, ahambye abasekuruza, arabora. Wewe Dawidi nta muntu yari yiteze ko Dawidi yofa. Dawidi honyene mu kwiruka biriva ngo yiruka gusumbya ingeregere inkongokazi. Dawidi yariruka mu buryo butera ubwoba. Dawidi nta ntambara nimwe yasinzwe mu ntambara zose yagiyemo. Muga biratangaje. Biriva ngo Dawidi arasinzira, hama Dawidi arabora. Bashira mu mva Dawidi arabora. Ivyo biribagiranwa. Mugabo ntiyapfuye nk'umupagani, ntiyapfuye nk'umuntu atagize ikimazi, kuko biriva ngo mu gihe ciwe, mu myaka yiwe, igihe yarariho akora ivyoraho agomba. Niganza mugenza mubwira ati igihe cyawe kizohera. Hari abantu batagomba kuvyumva ibintu nk'ibi. Mwe no ndakubwiye ku umunsi umwe tuzoba turiko turakuririmbira aheza mwijuru tuzohurirayo bageze. Naje umunsi umwe muzondirimbira iyo ndirimbo. Nubwo mwaka kwa front uko kuri. Nico gituma umwasi aguma abahenda ngo umenga mufisigiye kirekire hano kuri nose. Sigiye kirekire. Bivuga ngo Dawidi mu gihe ciwe arakora ibyo horabona ko ari vyiza, mugararangiza amarabora. Umuntu yarasizwe kuraho arabora ivyo birahera. Kuri nose. Eske uri conscient ko utazomara imyaka yose kuri nose? Uri conscient ko ivyo uri kurakora bisera imite? Uri conscient yuko umunsi umwe uzovyuka uheme wumve birasa? Uri conscient yuko ubuzima atari bwose ngaha ku isi? Uri conscient kwibuzima bwo kubaho bufisigiye bwashingiwe bigahera? Wowe uri kuganira iki? Uri kuganira iki? Itwarake gukora ivy'Imana igomba. Itwarake kuba ikimazi mu gihe cyawe. Ivyo bizoba bihagije. Tuzosigana na testimony harabaye. Tuzosigana intati twari dufise umuntu mu rushengero batabitabo mu gihe cyacu. Tuzosigana abantu vuga ati vrema ababa uyu muntu uyu tuzokwama tumwibuka igihe cyose. Nk'ubu nkamutobuki muri twebwe twokwibukira kuki? Nkamutobuki mu muryango iwanyu wo kwibukira kuki? Nkamutobuki muri bage bagenzi bawe wo kwibukira kuki? Nkamutobuki cigajya wiga wo kwibukira kuki? Kwiye kuvyumvirako, nukwiye kubihunga ibintu nk'ibi. Kwiye kuvyumvirako. Kwiye kuvyumvirako. Narumvise narigeze kuganira n'umuntu umwe arambwira ati pasa je nizeye ko nzobaha imyaka 350. Namubwira ati urumubeshi. Ntushobora kubaha imyaka ingana gutyo, urumubeshi. Nshuti yanje, kimwe mu mutego w'umwasi ahenda abantu nukubabwira ati uracyafise igihe kinini, uracyariho, nta kibazo, nibirarengerana. Mugabe birivuga ati nkwiye gukora ibikorwa by'Umwami hakiri uburyo, hakiri kare, kuko igihe kiraje ugira bwire aho umuntu ashaka gukora atazogishoboye gukora. Buri mana igihe kazetalaba shatarabaye sibarakatakaba shabababababa sakatalaba ibarosi talakabada zivrota
iba ndakunda umuririmbyi yavuze ngo ninibagira uzonyibutse, ninibagira uzonyibutse, ninihenda uzunyibutse. Uyu mubiri twawishimira gute uno mubiri? Biva ngo umeze nk'ivyatsi, umeze nk'ivyatsi bizinduka mu gatondo bitotaye, hama ku mugoroba bikaba vyumye. Biva ngo umeze nk'ivyatsi, niya nawe ugeranije n'ibindi bintu bikomeye cyane. Yavuze ati uyu mubiri uyu umeze nk'ivyatsi, so kwishimira, so kwishimira. Sikintu cyo kuryama kati mubiri wanje nezerwa ugubwe neza, uryame ufise n'ikininiya cyane. Uyu mubiri uyu honyine uno munsi ugahera, uzoba uriko urasaza gusumba uko ejo wari umeze. Gwe kuvyiyumvira ko kare umubiri ntukubeshe aturi mwiza, baho gushaka, genda ugushaka, kora ugushaka. Umubiri ukura kubesha, ejo guhinduka ugatangara. Biva kuri Dawidi ngo aje gukora ivyo Imana igomba, arabora, arafarawo, aranuka. Umubiri nuwo kwishimira, iyi si niyo kwishimiriye. Ahantu nahantu gusimbatara, no, mutima wawe ntumatanye n'inose. Uko birivuga n'ukuri ngaha mw'isi sahi wacu, hano mw'isi sahi wacu saho gutsimbatara, naho gukorera umwami. Tumaze gukora ivyo Imana igomba, tugataha kubana n'umwami. That's all. 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 Akunda umuririmbyi yavuze ngo ninibagira uzonyibutse, ninibagira uzonyibutse. Bashobora ko umuntu yibagira mbwa ninibagira uzonyibutse, ninishimira ibintu atari byo kwishimirwa uzonyibutse, ninaha agaciro ivyo nategeza guha agaciro uzonyibutse. Uzonyibutse. Mwasi yarateze umutega abantu wo kubabwira ngo uzobikora ejo, uzokubaha Imana ejo, uzogendana n'Imana ejo, uzokora ibikorwa vy'Imana ejo. Banza winjoying ubuzima, uzokora Imana ejo. Namwe ejo twashikanaho, namwe ejo twashikanaho. Hari ibimenyetso vyerekana kwinyota yatanguye gusukwa mu mutima wawe. Ibi bimenyetso mwe ngani wabibona, uzomenya ati hari ibintu biriko biraba, Imana ikiyasuka. Kandi ibimenyetso mwemere yanyemeje ko muri ino minsi bizoba vyinshi cyane kuri ino shengero. Hari ibimenyetso ni watangura kubona ibi bintu ngome mvuge ngaha, uzomenya ati inyota y'Imana iri kirasukwa mu buryo bukomeye cyane muri jewe. Hari ikintu Imana ikirahindura. Icambere namarira imbere y'Imana, kuja imbere y'Imana uririra Imana, amarira menshi imbere y'Imana, amarira atari ibibazo, amarira urabona kwa rugezo unyotegwa kw'ikintu ukumva uri imbere y'Imana uvuga ati Mana namarira menshi ku maso, Mana I need this, ndakeneye iki kintu, ndakeneye iki kintu ndagikeneye. Ukumva indani muri wewe hari inyota n'amosoze atosha kuresista ngo agume indani muri wewe. Katalaba reka nitiza karo murambona nk'abigeme situbakireshanya, ugasanga barakundanye n'umusore, barajanye baramaranye igihe, amubwiye kanaka musore akamwandika ka message cyangwa akamwicarika akamubwira ati ivyacu nawe biraheze. Haba haramarira, haba kuri uwo mwigeme cyangwa bishikiye umusore, haba haramarira akomeye cyane. Mbwa ajya marira samarira y'inkoni yakubiswe, ntiyakubiswe mbere, usanga mbere kugira umurizi uri kuramukubita vyogorana. Mbwa namarira yo gutakaza ikintu washaka wakunda,
n'amarira y'urukundo. Bano Imana ibaza imitima yacu ishobora gukorwa ko gutyo igakunda umuntu kuri urwo rugezo gushika irira ikana hogora igihe umuntu akubwiye gusa ati ndagusezeye. Mugabo imagine urukundo rw'Imana nago rushobora kuba rwinshi cyane muri wewe, ugakenera kugaragaza ubwiza bw'Imana, ugakenera kugaragaza ivyo Imana akubariye ku rugezo kwa rundi ugeze imbere y'Imana amosozi ntumenye ingene yaje. Sa mosozi y'imibabaro, mbwa na mosozi y'urukundo ukunda Imana n'ibasezerano yaguhaye. Praise God. Urazi igituma abantu benshi batagifisa amarira imbere y'Imana ni kubera nibagifisa inyota y'Imana mu mitima yabo. Nta bintu bagifise bashize ku mutima vy'ukuri. Ariko igihe cyaje ni ikinyene, abantu baje muri presence y'Imana bagatakarirayo kazobaraya. Ikindi kintu kimatanye n'icyo uzobona ni igihe uzofatwa n'imhemo yo gusenga, ya mwemo ikugumiza muri priere utari kuraraba isaha. Hari umuntu ajya muri priere afise isaha imwe yo gusenga akagwana niyo saha kugira yimare, mbwa inyota n'inzara biri ngaho, umwanya ni uwa muto. Siwe wiyerinya n'umwanya, umwanya uba muto ukisanga ahubwo mugishobora gukontorora umwanya. Kubera umva muri presence y'Imana utohava, umva ku birenge vy'Imana utohava, umva wana Imana iri wo kwigumiraho. Inyota nyinshi y'Imana shataraba. Ukazobona ibimenyetso nk'ivyo amari imbere y'Imana, ukazobona ibimenyetso nk'ivyo amasengesho adacika, uzomenya ati inyota iri kyasukwa mu buzima bwawe, uzomenya ibiriko biraba, hari igikorwa muheme yazo ariko arakora mu mutima wawe, asuka inyota mu buzima bwawe. Shatarabaye. Ndakubwira n'ibindi mazovereha, ukazotangura kubona abantu bakora icyaha bakarizwa n'icyaha cyabo, uzomenya ati kanguro rirashitse, uzomenya ati igihe cy'ikanguro kiraje. Kimwe mu bintu by'ikanguro ni igihe abantu bakora ibyaha bakibona nk'ibisanzwe, bakabifata nk'atacyabaye. Nta nunamwe ikanguro ryigeze rizanwa na rezinesi nk'iyo. Rezinesi ni iki? N'ubunebwe gufyinata gutyo. Nta namwe ikanguro ryigeze rizanwa n'abantu bafyinata gutyo. Ikanguro ahantu hose rishitse rihagurutsa abantu mu mitima n'ishaka rinini cyane ryo kurondera Imana. Haleluya. Ndavuga ngo haleluya. Vuga ati shaka rinini ryo kurondera Imana. Kandi raba biri kivuga ivuga ngo nkunda bankunda, kandi abandondera budahumeka bazombona, kandi abandondera budahumeka ingabire zanje bazozironka, abandondera budahumeka gukoreshwa nanjye bazobibona. Ababirondera birivuga ababirondera, hari ikintu cyo kurondera, hari ikintu cyo kurondera. Mbwa icyo kintu cyo gwagutsa kurondera ni giki? Ni inyota y'Imana muri wewe. Umunsi watangwe kubona abantu dutangwa ngagi kwane saa 3, ukabona abantu bashize ngaha saa 4. My God, it's a shame. Ni sinye yuko inyota atari nyinshi mu bantu. Mbwa abantu hari inyota akibala kataraba. Nabonye ibikorane bitangura saa 8, mugabo 6h du matin akaba abantu bicaye ngaho barinde kwigikorane kigera. Wa inyota ni nyinshi, Imana yasutse inyota nyinshi ngaho. Ndasenga abantu Imana kandi mu bikorane nk'ivyo abantu bama bakira ibintu byinshi kubera Imana yamihaza inyota z'abantu bose biteze. Biva ngo ndondera nkunda bankunda, kandi abandondera barandonka. Ndizera ko ari bishasha kuri iri sengero, ndizera ko ari igihe cyo guterwa inyota mu buryo budasanzwe, ndizera inzara nyinshi igiye gusukwa kuri iri sengero mu buryo budasanzwe. Abajene baterama imbere y'Umwami, abamama baterama imbere y'Umwami, abapapa basenga bakaherayo, abakaze parakata, abantu basinzara n'inyota. Ukazona turageza hano abantu raba Petero umunsi yabwiye Yesu, amubwira ati Yesu, jewe no ku musaraba tuzoba turi kumwe. Mugabo Yesu aramubwira ati inkoko itarabika uzomaze kunyihakana inshuro 3. Mugabo Petero umugore wa mbere aramutera ubwoba arihakana Yesu, harazunda asura amutera ubwoba arihakana Yesu. Ku nshuro ya 3 Isaka irabika, Yesu acaramuraba. Biva ngo Petero acaraturikararira. Yarijijwe n'iki? Yarijijwe nuko nashikije nakoze, aracumuye kwijama, aracumuye ku cyo yavuze, yihakanye Yesu.
tukazosubira kuronka abantu nk'abo akora icyaha agacumitwa mu mutima akababazwa naco. Ishengero rigasubira kuronka abantu nk'abo akora ikosa akumva yosubira kuba ari kukwera ati mbabarira. Ikangurizo barishize kandi ndizera ko ari ibi bihe nyene mwemwe yaravuganye nanje imbere y'ukwezi gutangura ambara ngo ukwezi kwa gatatu ni ukwezi kw'ikanguro. Nanje ndazi bikarakteriza ishengero, sama modoka menshi ishengero rifise, sama finance menshi ishengero rifise. Ikanguro nizanwa n'amafinance menshi, ikanguro nizanwa n'amapromotion, ikanguro nizanwa n'amafaranga abakristo bafise. Ikanguro rizanwa n'inyota y'ishengero. Ishengero rifise inyota, ishengero rifise ukwezwa, ishengero riko rarondera Imana. Ikanguro riraza biba ngo mwitware ku bwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo, n'ibisigaye muzovyongerwa. Ari ibintu twitwararika bitari bikeneye kwitwararikwa, biba ngo mwitwararika ubwami bw'Imana n'ukugoroka kwayo, ibisigaye izoba inyongera. Igitangaje rero, umuntu aretse ubwami akitwararika ibintu azosanga yabuze ubwami, yabuze n'ibintu. Sanga yabuze ubwami, yabuze n'ibintu. Vuga ati kanguro, vuga ati iki ni igihe canje c'ikanguro mu mutima wanje, iki ni igihe canje c'ikanguro. Urumva ndiko ndavuga kubabazwa we n'ivyo ukoze. Dawidi umunsi umwe yarigeze gukora icyaha. None Dawidi uyu yarakomeye gutya, yarigeze gukora icyaha, mbwa aragenda imbere y'Imana ararira ati Imana mbabarira ibintu nakoze ntibiba. Raba abantu Imana ikeneye n'abantu bafite imitima nk'iyi. Si abantu wihana ibintu by'umurenzako ati Imana urazi ko batari ubuzima bwanje ukaburangiye. Ngo no kwihanuka, ngo no kwihanuka wowe wabonye umuntu yihana atakozweko. Kwihana bitangura no kukogwako no kubabazwa n'ivyo wakoze. Hari n'urundi rugezo Yesu biva ngo yaravye igisagara abona ingene kimerewe nabi, abona ivyago biri muri ico gisagara, biva ngo arakiririra. Lani yari karirira, laye karirira abandi banyavyaha. Uyabona ata kibazo, uyabona nta ngorane afite na data. Mbwa yaravye igisagara abona ingene gipfuye rubi, abona ingene abantu bataye Imana, abona ingene imitima yabo iri kure y'Imana, biva ngo akogwako aririra ico gisagara, aravuga ngo yumenye ivy'amahoro yewe Yerusalemu. Nurundi rugezo, hamuntu adafise ibyo kwirira nkawe, hari intambwe yateye canke yajeje kwirira, mwakaraba abandi yari umuryango wiwe akawuririra, yari igisagara bayemo akakiririra, yaraba igihugu arimwo akakiririra, warabishengero ukaririra. Nurundi rugezo, kandi urwo rugezo uruboye ku buzima bwawe, ukumva utanguye kwitwarika abantu, ukumva umenga abandi nabo boronka Kristo, abandi nabo bohura n'Imana, abandi nabo ubwiza bw'Imana bwo barashira. Zomwe ati kangurira ashitse mu mutima wanje, kangurira ashitse mu mutima wanje. Ikanguro sugenda mwibarabara tukenda turavuga mu nibisamekana, no, ikanguro sugenda mwibarabara tukenda turavuga indibisamekana. Ikanguro ni mu mutima, ni ibintu bibera mu mitima yacu, ni ibintu bibera mu mitima yacu, ni igikorwa gikorokera mu mitima yacu, ni imitima yacu ikanguka ku bintu kanaka. Biva ngo nzoteza inzara atari ivyo kurya, nzoteza inyota atari y'amazi. Uyu mwanya tugomba dusenge Imana iteze iyo nzara mu mitima yacu. Yavuze ko ari izobigira puridiye kubishoboye, irashoboye guteza iyo nzara, irashoboye guteza iyo nyota. Kazotarabaya keto jibro hosakarababababababa shetarabrande osovreketo breheskavalia shatarabranda gasovra. My Father God, munyemere somo umurongo umuce ndangiza cyo dusenga. Unciyemwo ntiwari kuri programme yanje vyasho Yohana 2. Narimuze 2. Narimuze 2. Inyuma gato kuri 3.
some kuri 14 abango wandike umumarika w'ishengero gi Laodikia utuwiyita amen icabona cyo kwizigirwa kandi cyukuri inkomoko y'ivyaremwe n'Imana aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe yuko udakonje canke ukabira nuko rero kuko urakazuyazi udakonje ntubire ngira nkudahwe bari mana ariko tubwira ngo Imana nikunda umuntu yisondeka ahantu hagati na hagati. Imana ikunda umuntu yisondeka ahantu hagati na hagati. Imana yakunda umuntu ashusha shuhe nyene vuga ati dushuhe yakunda umuntu asenga senge ari umwana w'Imana nyene avyerekere ko ari umwana w'Imana. Siona ko naringamije abango nuko rero kukura kazuyazi udakonje ntubire ngira nkudahwe kandi bani Imana yari shengere karabarira yavuze ngo wandikire ishengero rya wibaza iyi situation y'iri shengero hati ngira nkudahwe nuko rero ngeze kuri kombe 17 kukuvuga umviriza icyatuma ababa yo Imana dufashe kukuvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntacyo nkenye. My God, numenye yuko ari wewe mutindi wafutanye uri umworo uri impumyi ugenda menya. Umviriza ikibazo iri kurasoma verse nk'iyi ifo kuraba mbega ishengero ikintu cyarishikanya aho hantu ni iki, ikintu cyaritumye ricika kazuyazi ni ikihe ngiki yabivuze kuri 17 avuga ngo kukuvuga uti umviriza kantu katumye ishengero rikonje kukuvuga uti uti ndumukire ndatunze. Imana majambo nta na kimwe nkinyotewe nta na kimwe shaka ibyo nagomba kuri yo byose ndabifise ndumukire ndatunze. Umviriza iyi proud ngana gutya gushika abantu bumva wagara imbere bakavuga ati jewe ati ndakwije vraiment nduzuye nta na kimwe shaka ko ushirako. Are you serious? Nana kimwe ushaka ko Imana yoshirako. 17 kukuvuga uti ndumukire ndatunze kandi naco nkenye nana kimwe nkenye. Iki nicyo cyatumye ibishengero riba kazuyazi hagati nana kimwe nkenye nana kimwe mbona cyo ngarukana muri presence y'Imana nana kimwe mbona cyo tuma nubaha Imana nana kimwe mbona ubupfu bwa mbere nugwisanga uhagaze imbere y'Imana ataki na kimwe ukenye. Imana ningeni ngana wabuze valeur nimwe yayo wovuga ati Imana I need this ndashaka iki kintu kuri wewe ningeni ngana. Nuko rero ari wewe ati ndumukire ndatunze kandi ntacyo nkenye. Umviriza Haleluya. Uti ndumukire ndatunze kukuvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntacyo nkenye. Ngumviriza ngo hari icyatamenye rero icyatamenye ngiki numenye yuko ari wewe mutindi wafutanye uri umworo uri impumyi ugenda menya. Wibaza umuntu w'impumyi agenda menya umworo mugabo yibwira ngo ntacyo nkenye. Imagine Imana ikira murabagukya imuravye imubona kenye imubona ari umworo imubona mu mutima afite ibintu byinshi abuze mugabo wewe fise byose nduzuye ndanengesereye. Imana imuraba wewe ahubwo umworo wa mbere ari ahari wowe urankeneye gose urashaka ko ndagukora ko gose urashaka ko ndaguteza imbere gose hari ibintu keneye byinshi muri jewe. Bari babuze ikintu kimwe gusa inyota bari babuze inyota ishenge byari buze inyota arageze ahantu barumva ati vraiment urero turakwiye niba bagishaka guprogressa niba bagishaka kuja imbere inyota ngiki ikintu gira ikwereka urugezo rushasha ikaguha energy yo kujayo kwa energy yo kujayo. Tugomba dusenge bivanye n'ahantu hagaze wumva ushaka gushika he utatoye nitwatangura gusenga ucyuma wicaye wewe kuko nitwogufasha uyu mwanya ushaka gushika he muvyo kubaha Imana ushaka gushika he muvyo gukorera Imana ugomba gushika he
mu vy'ingabire za mwemwe ugomba gushika hehe? Mu vy'itunga ryo muri Kristo Yesu ugomba kugaragaza ingana gute? Mu vyo kugororoka ugomba kubaho gute? Ubuzima bwose ni hehe ugomba gushika? Ukorera iki Imana? Ico ukorera ugomba kugishikana hehe Imana? Ugomba gushikanira hehe ubwami? Ico rero ugitoye tuzoba tugira dusenge. Ugitoye uzotoye ikintu gikomeye cyane. Ugomba gushika hehe? Ushaka ko mu mwaka uza uzobumeze gute? Ushaka ko mu mezi 5 Imana izoyigushikanye hehe? Ushaka uzo uri kurabaho ubuzima bumeze gute? Ushaka iki? Unyotewe iki? Munamika amaso umuntu tumwe wiyumvira iki kintu cyanda babwira muhaguruke dusenge. Mu mezi 5 n'imbere ushaka imisha ingana gute? Uzobuzanye kuri Kristo Yesu. Ibyo ukorera Imana ugomba kwiduza ku rugezo rungana gute? Ushaka iki? Ushaka iki? Cyangwa umeze nk'iri shengero ryo gira odikiye rivuga ngo ndatunze nta na kimwe nkenye, ati ibi birakwiye. No, Imana ni nini cyane gusumba aho umaze kugera. Imana ishaka gukoresha byinshi gusumba ibyo gushikanyeko. Muracyafitanye urugendo runini ya cyane. Ntiwikomporte nk'uwashize utarashiza. Ibagira ibiri inyuma ushingire ku biri imbere. Ibagira ibyo urimo ushingire ku byo utarajyamo. Nyote gurundi rugezo. Reka Imana igutera inyota rundi rugezo. Uha agaciro kangana gute imyanya yawe y'ubucuti, amakirite personnel, uyaha agaciro kangana gute? Reka Imana igutere urundi rugezo rw'indi nyota. Igutera urugezo rw'inyota yo hejuru. Amakorano ya bose uyaha agaciro kangana gute? Reka Imana igutere iyindi nyota y'urugezo rwo hejuru. Satarahaba shakarabaye. Oh